Hamaze iminsi haca ku mbuga ngurukana bumenyi imyiyerekano y'abantu biyamiriza ubwicanyi bukorerwa abagore canke abigeme, aho ibara rya violet ariryo riguma riseruka cane. Mbega ubwo bwicanyi bwaba bumeze gute? Mu rurimi rw'igifaransa bwitwa feminicide. Ni ubwicanyi bukorerwa abagore canke abigeme bahogwa igitsina cabo. Mu bihugu vyinshi bitandukanye abagore benshi baricwa kubera ko ari abagore kandi bakicwa na bagenzi babo canke umuntu wo mu muryango wa hafi nka se wiwe canke musaza wiwe. Mu mwaka w'2024 abagore bagera ku 51,000 barishwe n'abo bubakanye canke umuntu wo mu muryango, nk'uko tubisanga ku rubuga ngurukana bumenyi rw'ishirahamwe mpuzamakungu iharanira agateka k'abakenyezi ONU Femmes. Iryo shirahamwe nyene rikavuga ko muri Afrika ariho hakorerwa cane ayo mabi, aho abagore bagera ku 22,600 aribo bishwe uwo mwaka nyene. Uko umwaka utashe ku igenekerezo rya 25 Munyonyo haratangura isekeza rimara imisi 16 ryo gukuraho ihohoterwa rikorerwa abakenyezi canke abigeme. Iryo sekeza rirangira kuwa 10 Kigarama, hasanzwe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka ka zina muntu. Muri uyu mwaka rikaba rishimikiye ku kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme biciye ku buhinga bwa none.